ndabaramukije mwese amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye hose naho muri hose nizere ko mugowe neza aho muvyanyu vyose no mu bikorwa vyanyu vyose. Tugarutse ngaha kugira ngo dusubire tuyage ni kuri Kiyago ca Bose TV kuri rya higanwa yaga nawe tuje kuyaga na cane kuvyerekeye kahise ku Burundi. Mbega wewe uba waraje kuyaga je naje kuyaga karibu nawe kuyaga kuri Ikiyago ca Bose TV. Nkuko bisanzwe ku mazina yanje nitwa Iradukunda Marie Nelicia mvuka mu ntara ya Gitega ikomine ya Gitega. Ndi umunyeshure nkuko bisanzwe mu buzima bwa misi yose niko kazi mfise kandi murabizi ko ariko kazi keza. Ndaje ngaha kugira ngo tuyage. Hatevye gato tuje kuyaga kuvyerekeye kahise ku Burundi. Mbega vyoba vyari vyifashe gute? Tuje kuyaga ku ndero runtu kuntu twari kera hari hameze mu Burundi. Mbega mu Burundi vyari bimeze gute? Intwaro yari ihari yari intwaro nyabaki? Mbega niwihe musi mukuru wari uhari mu Burundi? Mbega nibihe kera abigeme bari bazi twege ubu tutazi? Mbega nayahe majambo kera bakoresha ariko ubu bayakoresha nkuko atari? Kaze rero mwese kugira ngo muyage natwe, kaze kugira ngo mwumvirize ikiganiro yaga nawe. Turabaye ikaze kugira ngo mwumvirize na cane mubandanya mwumviriza ikiganiro ca Bose TV kuko ni ikiganiro ciza kandi kiryoshe cane. Nayaga nawe mwibagire kuza murayaga na cane kuri twebwe gwaruka kwa kino gihe dukura tutazi kahise ku Burundi tutakayagiwe. Na cane ntimwibagiye ko ku ma YouTube no ku ma Facebook tugiye kubirondera atavyo twosangako. Ni vyiza yuko tuza turakurira turegera abadukurira kugira ngo tubabaze mbega kera vyoba vyari vyifashe gute? Mbega kera hoba hari iki n'iki? Kugira ngo dushobore kumenya kahise ku Burundi uko kari kifashe. Ntabarandiriye rero reka tuyage kera mbega vyari vyifashe gute. Kuva kera narindi ubwami butaraboneka hari imiryango myinshi. Imiryango myinshi yari igizwe n'abantu benshi, nta bwami bwari bwaboneke. Imbere rero yuko haza umwami wa mbere nk'uko dusanzwe tubizi kari ntare rushatsi Cambarantama. Mbega vyari bimeze gute? Hari imiryango myinshi nta mwami n'umwe yari bwaboneke. Umwami amaze kuboneka hari umwami yama ari umwe ariko akagira abamikazi benshi akagira n'umugabekazi umwe. Mbega umugabekazi wewe ninde? Umugabekazi yari nyina w'umwami, ni kuvuga uwavyaye umwami. Kera kandi hari ibintu byinshi. Abamikazi barambara ibidede, barambara ibihete, barambara imiringa. Mbega ibidede vyoba vyari biki? Ibidede nivyo umwamikazi yambara bari ku kigwa n'umwami, aho umwami yaba ariko aranogera. Mbega ikigwa coba cari iki? Ikigwa bwari buriri bw'umwami. Ikigwa bwari buriri bw'umwami niho umwamikazi yaba yambaye ibidede, kuvuga ibidede bavyambara mu nda. Niho kwari kugira ngo umwami aze arabikorako kugira ngo yumvirize ko ibintu biriko biragenda neza. Mbega tukingaho nyene ku kigwa mwovuga ngo ivyo bintu vyoba vyari bimeze gute? Bamenya gute yuko ibidede umwamikazi yavyambara bari ku kigwa n'umwami? Kera hari ikintu citwa umuhimbiri. Umuhimbiri rero yari umugabo. Uwo mugabo yaba ari umugabo w'ibanga kandi umugabo yizigamye. Ariko umuhimbiri yategerezwa kuba akonye, ni kuvuga umugabo bategerezwa kuba baramukonye. Mbega muca muvuga ngo kubera iki bategerezwa kuba baramukonye? Umugabo yategerezwa kuba baramukonye kugira ngo ntiyumvirize ivy'umwami ariko aragira, canke ngo have yiyumvira ibindi, canke ngo agire kugira ngo agire impamvu zo kuja kubivuga canke kuyagira abandi. Umuhimbiri rero yaja hehe? Muca mwibaza ati none uyu muhimbiri yaja hehe? Umuhimbiri yaja munsi y'ikigwa. Ni kuvuga munsi y'ikigwa twavuze yuko ikigwa bwari uburiri bw'umwami.
reka tuyage ku ndero runtu ya kera. Mbega mushobora kuvuga ngo indero runtu ya kera ivyari bimeze gute? Kera narindi indero yari yifashe neza cane cane mu bigeme. Reka tubabwire ko kera abigeme badashobora kwambara mu bitugu. Mbega mwovuga ngo hari kubera iki? Mwovuga ko bwoba bwari ubukene bw'impuzu canke mwovuga ko vyoba vyari biki? Tuvuze ko ari ubukene bw'impuzu twobaza ati none kubera iki ahandi bambara muga mu gikiriza ntibambare? Reka rero tubabwire impamvu mu gikiriza batambara. Bareka kwambara mu gikiriza kwari kugira ngo umwigeme yatwarinda muhiri wabo vyorohe kumubona. Ni ukuvuga kera abantu bari bazi kuraba umwigeme yatwarinda. Muca muvuga ngo mbega babiraba gute? Mu kubiraba umwigeme yatwarinda muhiri wabo baramuraba ku nda canke bakamuraba ku mabere, barabona ko umwigeme afise inda. Mbega muvuga ngo vyaca bigenda gute? Bimaze kubona yuko umwigeme yatwarinda muhiri wabo, hari ikimanga kinini cane, ikinogo kinini cane bitwa igisumanyenzi. Mbega igisumanyenzi muvuga ngo cari ciki? Cari kijejwe iki? Ico gisumanyenzi cari ikimanga kinini cane, cari kigenewe gutamwo abakobwa batwarinda muhiri wabo. Ni kuvuga abakobwa bitakunze yuko bizigama bakiri muhiri wabo. Twibutse yuko kera kuva kera narindi hari indero runtu. Ni ukuvuga abakobwa bari bafise indero cane. Nta bakobwa wasanga bahagaze mw'ibarabara bariko barayaga n'imisore. Ni ukuvuga umukobwa yari afise igihano co gutagwa mu gisumanyenzi. Tugarutse kuri aho, igisumanyenzi cari ikimanga kinini, cari kirimo ibikoko. Ni kuvuga baramuta muri ico kimanga, baramutera amabuye kandi habayeho n'ibikoko. Ibikoko rero nivyo vyaca bimurya. Kandi kera hari ikintu citwa ubutinyanka. Mbega ubutinyanka bwoba bwari iki? Ubutinyanka, umukobwa yagiye mu butinyanka bamufata nk'uko yahumanye. Umukobwa yagiye mu butinyanka hari ibintu vy'ibikorwa atasubira gukora. Mbega muca muvuga ngo ivyo bikorwa vyoba vyari ibihe? Ibikorwa umukobwa atasubira gukora iyo yagiye mu butinyanka kwari nko kwahira ubwatsi, kugaburira ubwatsi inka, guterera n'ibindi bikorwa bitandukanye bijanye n'inka. Carazira kikazirizwa yuko umukobwa aterera iyo ari mu butinyanka, kuko twavuze yuko yaba yahumanye. Umukobwa kuvuga ari mu butinyanka bamufata yuko yahumanye. Kera rero uko vyari bimeze, umukobwa ari mu butinyanka yaragenda akimba akanogo gatoyi. Ni ukuvuga yaca agenda akakicarako, yava ngaho biheze. Kandi kera hari ibintu vyitwa agahama. Mbega muca muvuga ngo agahama kari iki? Agahama vyari ibintu bitukura umukobwa yisiga ku munwa, kwari kwerekana yuko ari mu kiringo. Ni ukuvuga ico kiringo baca babona yuko umukobwa ari mu butinyanka. Muhava mwibaza ngo mbega agahama ngo vyoba ari vya bindi ngo abakobwa bisiga? Oya, agahama vyari ibintu bimeze nk'akabuye, ariko kari akabuye gatukura. Ni ukuvuga ako gahama kari akabuye gatukura. Tutibagiye yuko agahama baragasiga no ku ngoma. Ni ukuvuga hari ingoma basiga ako gahama, ariko ako gahama gatukura abakobwa bakisiga ku munwa nabo nyene kugira ngo berekane ikiringo barimo. Reka tuje ku cerekeye ingoma. Twavuze yuko hari ubwoko bw'ingoma. Hari ingoma yitwa kagenda, hakaba n'ingoma yitwa rukinzo. Reka ndababwire iyo ngoma yitwa kagenda ko yari imeze. Kagenda yari ingoma yaba ifise n'abagendanyi bayo, ni ukuvuga inshoreke zayo. Inshoreke zayo bari abagendanyi, ni ukuvuga zari ingoma zito zito zakurikira kagenda. Mbega mwovuga ngo iyo ngoma yari imeze gute? Kagenda yari ingoma ikanywe mu gishato c'igikoko citwa imparage. Yari ikozwe mu giti citwa umurama, ni ukuvuga Uburundi burakarama. Hakaba hari n'ingoma yitwa rukinzo. Mbega iyo ngoma yo yitwa rukinzo yari imeze gute? Nitwibagire ko iyo ngoma yitwa kagenda yavuga rimwe mu mwaka.
mbega mushobora kuvuga ngo aho rimwe mu mwaka haba ari ryari? Haba ari ku munsi mukuru w'umuganuro. Turaza kubigaruka ko tubabwire kungene ku muganuro byari byifashe. Reka tuje kuri iyo ngoma Rukinzo. Ingoma yitwa Rukinzo yari ingoma bavuza misi yose mu gatondo. Mbega mushobora kwibaza kubera iki bavuza misi yose mu gatondo? Ingoma yitwa Rukinzo bayivuza misi yose mu gatondo kugira ngo umwami yibambure. Mushobora guca muvuga ngo mbega kwibambura gisigura iki? Kwibambura baravuga ko kera umwami ntiyavyuka, umwami aribambura. Mbega muhava muvuga ngo kuryama vyovyo bimeze gute? Umwami ntiyaryama, umwami yariyubaka. Ni ukuvuga umwami ntaryama, umwami aribaka, kandi umwami ntavyuka, umwami aribambura. Iyo ari kumwe n'umwamikazi byagenda gute? Umwami iyo ari kumwe n'umwamikazi bavuga yuko anogera, ari wenyine nabo bakavuga ngo aruhira. Rero iyo ngoma iminsi yose bayivuza mu gatondo kugira ngo umwami yibambure. Nk'uko nari nabivuze, ntavuze ko umwami atavyuka, umwami aribambura. Iyo ngoma rero barinze bayivuza ko ari kugira ngo umwami yibambure. Reka tuje kandi kuvyerekeye uruhigi. Mbega uruhigi kera wari rumeze gute? Uruhigi kera baragenda mu mashamba guhiga, barahiga ibikoko bitandukanye. Hari ibikoko ariko bitahigwa, hakaba hari n'ibindi bikoko bahiga. Ahari igikoko citwa inzobe, ico gikoko naco nyene urushato rwago baragikanamwo ingoma. Hakaba hari n'ibindi bikoko bahiga, maze barahiga ibikoko byinshi, hama bimwe bimwe kubera batari gushobora kubifungura byose barabibika. Mbega mushobora kuvuga ngo babibika he? Ni ukuvuga babibika mu mazi bakabicungisha abatwa. Abatwa bobo bazimbwa no gucumba ubutsima. Kera iyo abantu bagiye guhiga, uwa mbere yatanguye kubona igikoko n'uwa mbere yatanguye kukirasa byari bitandukanye. Mbega itandukaniro ni irihe? Itandukaniro rero hagati yavyo hari ikintu cyitwa umucumito. Umucumito wari umutigiri baha uwa mbere yatanguye kubona ico gikoko. Nari naragiye kubabwira kucerekeye umuganuro wari umunsi mukuru wo guhimbaza iyimbura. Bahimbaza amasaka. Umwami yaratanga umunsi mukuru wo kurya amasaka. Umuganuro wahimbarizwa i Muramvya, igihugu carava iyo kiri kikishika kigiye guhimbaza uwo munsi mukuru w'umuganuro. Kandi no mu ngo zitandukanye barahimbaza umuganuro, ariko serugo niwe yatanga umunsi mukuru w'umuganuro muhira, ni kuvuga umunsi mukuru wo kurya uburo. Mwibuke yuko umwami yatanga amasaka, ariko mu mihana isanzwe barya uburo. Umugore yararika amazi agacumba ubutsima bw'uburo, hama umugabo nawe umutsima uhiye, umugore yarazana umutsima uhiye bweze, hama umugabo akabega umutamiro, hama akarya, agaca abega umutamiro kabiri, agaha inarugo, agaha n'abana biwe, ababwira ngo nguyu umuganuro, nguyu umwaka uwagutegeyemo arakawubamo. Reka tubasezere, mwakoze cyane kudukurikiranira kuri iki kiyago ca bose. Yari ihiganwa yaga nawe. Mwakoze kudukurikirana aho muri hose, amuherereye hose, tubibutsa kugira like no kugira partage ku batabizi kugira ngo bose babibone. Yari Melissa iradukunda nk'uko nari nabibabwiye. Mwakoze cyane.